Hello my beautiful people. Kuri mwese aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. Ndakuramukije. Ndaguha mwake namwiriwe bivanye aho uherereye. Rijwi kumva ni Simba from City aka Bin Laden Sharpshooter. Now ndakuzanye muri sport news aho tuganira kuri amwe mu majambo yahitiye ku munsi wejo aho umukinyi novuga yabaye novuga captain w'intamba mu rugamba akaba n'umukinyi yakiniye ama equipe menshi atandukanye haba mu Zaburaya kanonga muri East Africa novuga muri Simba no muri Yanga n'ama equipe amwamwe ya hano iwacu mu gihugu ndavuga Saido Ntibazonkiza Saido Ntibazonkiza aho ku munsi wejo aho yagiye ku rubuga rwiwe rwa Instagram navuga Insta story ashirako amajambo ayo majambo akaba yashoboye kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga ngurukana bumenyi navuga reka ndagusomere amajambo yashoboye gushikirizwa na Saido Ntibazonkiza canke Saido Ntibazonkiza yakiniye imigwi myinshi cyane novuga ko yari umukinyi canke ni umukinyi yabaye sinkogwa ko novuga ko afise ibigwi byinshi ariko ku majambo yashoboye gushika ko aho hari bamwe bashoboye kwibaza ibintu byinshi bamwe bakavuga ati ayo majambo nivyo abandi bati yakosheje rero reka ndagusomere hama nawe direct ucugira akajambo kamwe nawe ushikirije muri commentaire yashoboye kwandika avuga ati inzara nimbi kweli lo nibuka igihe Etienne akiri umumenyereza w'intamba ahari abajournaliste babiri bahoze dutsinze ni maneno tunganije ni maneno dutsinzwe naho yo nibara kandi ntibatuka kocha gusa no mu bakinyi agize ati njia moja kandi ubiravye neza ubu niho bimeze nabi please kugerana ama equipe yo ngaha ngo bashaka match n'intamba none ubu baronse akazi ati entre parenthèses intamba umengo biriko biraba ntavyo babona agize ati au mdomo umefungwa na voyage none ivyo bavyita iki inzara urwanko canke novuga ko inyuma y'ayo majambo ahejeje gupostinga novuga umuvugizi w'intamba mu rugamba nawe yaciye agira amajambo ashoboye kumwishura reka nayo ndayakuzanira Harakandi Patrick umuvugizi w'intamba mu rugamba nawe agize ati umukinyi kenshi umupira umaze guhera mu maguru kenshi wimukira ku munwa reka abamenyesha makuru bakore akazi kabo nawe umupira wanse korudandaza ukugira ushobore gutegura kazoza mbe ugerageje kuraba hagati y'amajambo ya Patrick umuvugizi w'intamba mu rugamba hamwe na Saido Ntibazonkiza urabona ko vyoba bifitaniye isano mbe kuri wewe nk'umwe umukunzi w'umupira w'amaguru canke umukunzi wa FFB ubibona gute gira commentaire yawe rero usize hano kandi wibuka no kugira subscribe kuri YouTube channel ya Ariko Burundi TV kugira ukomeze gukurikirana ama updates y'ama news atandukanye.